I remember, it's just like what I struggled through in this couple past years, since 2020. Let me start how it went. So my father passed away in June 2020. Then my auntie, who was like my best friend, passed away 2021 March. And so as people know, twebwe abavyeyi bararera abana n'ubu barabikora mama nsigaye. Abana ugerageze gusigurira abantu n'abana uzi yuko mutavukana sivyo? Yes. So yeah. Rero umwe passing away muri that same year 2021 muri October. Then the following year 2022, like a week after my birthday is April 25th. Then one that I used to call my Nawe, she was living at home like my sister. She passed away like 4 days after my birthday. Then that was 2022. 2023 November, also another one but was younger, 5 years old, passed away. She had issues but she passed away. But it still hurts because even if she wasn't able to talk, she had like Down syndrome in a way. She passed away at 5 years old, if not 6. Then this year, my grandmother, the mother of my father, passed away in February, and also another guy who used to live at home passed away again in February. So since 2020 until now, people ego barabona ndiko ndagira my life, I'm okay. But there was this moment, I would say I was a bit depressed kubera ko kubona ayo ma death ziba zikurikirana kandi kaba ku bantu bari important kandi n'abantu n'abandi. Kubera ko, let me say, okay, my father died before I graduated from high school. So when I was young, I always thought of that moment, seeing my father, my mother happy, seeing me getting graduated. Sorry. You know, just umuntu wese abanyene yifuza. So I got depressed. Nubwo jama nakivuze abantu benshi ntibavyemera ibintu bivuga yuko abarundi bashobora kuba depressed. Mengo ntikibaho. And I'm telling you guys, it does exist. Kandi ikibazo gihari kwa ukuntu tutavyemera, dusanga kujya kunyene abarundi dukunda gufina ama blague yiki tuta nyene. But I was depressed. Kandi, guys, I have the best mom ever. I have the best siblings. Gusa, I was afraid to tell them. I always kept it in my heart. Yeah, I was sad. We were all sad. But maybe for them it wasn't as hard. It did affect me mumutima. I was afraid. Kandi nkumvumenga ibintu vyabaye, no God, why? Kandi through those years hari n'ibintu vyambaye. I don't want to go deep into that. Maybe in the future years to come, maybe. Maybe. But yeah, I remember you called the period auntie ahejeje gupfa naramaze ikirungo nka 1 month ntaja gusenga. Ntajayo gusenga kubera ko iyo period nyene ya my father and my aunt n'ivyo bindi bintu vyabaye in that same
period. I got depressed little because I was like, God, how can you accept that to happen to me after losing my father, losing my aunt, and this. Umva rero biranje mu mutwe ugasanga nk'ubu nyingize ama obstacles after my best friend yapfuye muri 2022 because she was really close to me and she was married. Then it affected me more. God, why would you accept such things to happen? Why? But then I realized that everything happened for a reason. Kandi ikintu cyose nkuko ijambo ry'Imana ribivuga vyose bifataniriza hamwe kutuzanira ivyiza. Yego. Gusa sinobeshe, I struggled. Kandi muri iyo period na struggling, I still did videos, I still did lives to try encourage others. Mugabo, myself, I was being hurt. Nariko natahura to God, what's going on? Mugabo, I still believed in him. Mugabo nyene, I was depressed. I was depressed. I was like, why? Why should I even be doing this if tomorrow I know I'm going to die? What's the point? Who am I even making proud if dad is not there? Yeah, I have my mom, but dad is not there. Then what am I doing? Urumva, izo bintu vyose bikanja mu mutwe. It affected me. Mugabo, I'm saying that it made me stronger now. Yeah, I lost my grandmother at the beginning of this year. But I thank God yuko narize kandi I thank God for my life now. I'm okay kandi ndizera yuko Imana izobandanya kutugira neza twese. Kandi vyaranyigishije kandi ndazi neza yuko whatever happened to me, it made me stronger kandi ndumva neza yuko I'm ready to support others baba bariko baraca mu bintu iki ya rero niyo mpamvu mbaterekera kubwira ati hari ikintu bavuze yuko about parents iki I really wanted to tell those who are not cherishing their parents. Yeah, I know sometimes they can try to advise you, maybe now they're doing too much, parents are annoying. No, sometimes you will need them and you can't have them. Exactly. You will need someone to tell you I love you, but you can't find one. I know God is there, but sometimes as humans we all know to a presence of someone. So don't take them for granted. Yeah. Cherish them, obey them as the Bible tells us to do so. So don't ntiwibaze yuko inosi ni isi. Bibiliya niho ibivuga nyene muri mu musiguzi ivuga ati hari igihe cyo kubaho n'igihe cyo gupfa, hari igihe cyo kuryoherwa n'igihe cyo gupfa. Rero ntituryoherwe ngo twibagire yuko hari ibihe birahita biga yeah. Rero try to remain humble. Try to always love those around you. After I'm a big person who loves my family so much. As you know, most of the time I even try to post them because they're the greatest gift I have from God at this moment. Rero I try my best. Kuda wasting a time umuntu umufise iki kibaza okay na yeah, so twige kububaha kubakunda iki n'iki kandi apana ko twishyira mu mutwe ngo tuzokwamaho no kubera ko siko biri n'ivyo byaranyigishije ko amenya yuko uno munsi ndashobora kuba mpari ejo simbe mpari. Exactly. Kandi nubwo ivyo bintu vyaje maybe nkacika intege mugabo I will still fight for the word of God kubera ko ndazi neza my father was one of the biggest, if not the best man of God I've seen since being alive.
maybe people knew that side very bad, but guys, he was really spiritual. Rero vyaranyigishije ko the spiritual life matters than what we see. If navuga yuko life yabo spiritual, even na my mom, it impacted me a lot till now. Amen. Mugabo ho hamaze gufa vyaratumye avuga ati wow. Sometimes I try to go through, remember what he said, and I'm like, eesh, this is too much. So just to tell you that we need to kubandanya tumvira ijambo ry'Imana, tubaha abavyeyi bacu, tubasengere, dufashanye hagati yacu. Yeah. Kuko novuga yuko tugihari uno munsi ejo turashobora kuba tudahari, in 5 hours dushobora kuba twumva ati uyu yapfuye, kandi usanga yari ngaha muri live, kuko ibintu birahinduka. Rero no kumenya yuko the time wasted will never come back. Do what God has called you to do. Do what God has called you to do. Ushobora kubibona umengo na let me enjoy life. Imana ntiyakurebye kugira uze ngaha ku isi kwinjoying. Jamais. Telling you, God did not create you to come here kugira uje mu parties. No, some souls are waiting for you. They don't waste time. Kandi ngo God is not with you if you're not searching His presence. Don't say no. Iki widoge iki. Kuko ijambo ry'Imana riravyemeza yuko abamurondera bazomubona, utamuronde ntawe uzobona. Rero nibaza yuko ngerageje kukunganira gato ntaguciriyemo, nibaza maze imisi nsoma Bible, ndayisoma nyene kandi ko ushoboye. So nibagerageza, hari abantu n'ubu jisikame nadatahura, kuko hariyo n'ama video nashoboye kuraba ryari yigisha nyene yo gusenga, nashoboye kumva abantu pastor avuga ati na DP yijisikame n'abatazi ati ngo none Imana iriho, ntibaravuga ati izina ry'Imana, ntibavuga ati izina ry'Imana, yuko Imana ibaho exact. Umva babaye bwa buzima ati twe ni kugira ikirori, umva ntibazi ati Imana niyi iki niki. Ariko ngerageza kubwira bene wacu canke abo turi kumwe muri uno mwanya mu Burundi ati nta kibazo na kimwe gihari cyo kumenya Imana, nta buhinga n'umwe buhari. Ujya uja kuri social media ukavuga ati ndazi, ugasanga umuntu arazi indirimbo zose arazi filime nka zose, arazi ibintu byinshi, nakabanga ngira nsubire kubibira, nkunda kuvuga karakabanga. Mbega urazi yuko akantu gatoya ndakunda kumva ubutumwa cyane, cyo gituma naje usanga benyigisha ati ajya muri Bibiliya, twebwe turibagira yuko muri Bibiliya ihari, Bibiliya isanzwe ihari, turagira yuko harimo message. Uno munsi ushobora gusoma message y'umukunzi wawe, yashobora yifatira umwanya vrema kuri WhatsApp, na apere muragira abasha imara hafi y'amasaha 6 canke amasaha ntavyonse wabishoboye, ugasanga message burayisomye, mugabo ukibagira yuko message ya mbere y'umukunzi wawe ikomeye cyane ni rya Bibiliya. Hajya harimo message iri kuri wewe, message Bible ni ikintu cya mbere nashoboye gutahura, nkavuga ati nizo message nari nkeneye, sinari nkeneye za message ati mu gitondo waraye gute, niko ntacyo bitwaye, nza zose urazisoma, ariko message ya mbere nobwira abantu ni ndifuriza abantu gusoma muri Yeremiya 33 hamatwa ni ati mpamagara nanje ndakwita ibihambaye n'ivyikinze ivyo utari bwamenye. Afite urumva niwagerageza ugasenga, niwagerageza ugasoma iryo jambo,
ukabona ivyo vyose utazi, ivyo vyose wama wumva abantu bavuga ati ukibaza yuko ngo bariko barajokinga ntibazi ivyo bari, ariko ubitahure. Mbabare nari ndaguciriyemo. That's deep. Urabihejeje vyose vraiment. Urabihejeje vyose. Sivyo yivugiye biriyo muri Bibiliya. Birimwo nuko nyene. Yeremiya 33 guhera ku murongo wa 2 gushika kwa 3. Je nanje reka ndakubaza ikibazo. Mbaza. Come on. Vuga uko nyene icyo kirimo mu mutima. Ndasiyumvira. Diete naciye yandika nico kinsamaje. Ico kibazo. Mugabo nagomba kukubaza ni kihe kintu gituma ubandanya, gituma you keep going, like you don't stop? Amahoro mu buryo bw'impwemu, mu buryo bw'impwemu. Navuga yuko ikintu kintuma mbandanya nuko igihe ntanguye kumenya by'ukuri yuko itabara iriho ikiza, ariyo twari dukwiye gusenga. Narashoboye kuronka amahoro, narashoboye kuronka kumva yuko ntuje, kuko nararavye naciye ngerageza kuminimiza, ndavuga ati ubuzima nari mbayemo muri ibi n'ubuzima mbayemo. Nagerageza gutanga example gatoya. Wari wanabivuze ati mu Burundi bimeze ukuntu. Turagoye kuvugisha ukuri, turagoye kunoma, turagoye kuja ku kintu tukavuga ati ndarushe, ndababaye, nimumfashe, akaguma yihagaze ko ngo ni umusitare ni ararenze, mugabo akagwara agapfa nyene akababara mu mutima akaruha, ugasanga arakwiye gufashwa no gusenga nyene bakamusengera, ariko ugasanga ni umuntu yikumira nyene ati jewe bamara ngira iki. So ikintu bagerageza kuvuga ati urukundo rwa mbere ni Imana. Je narashoboye kuronka amahoro n'ubu ndayafise, sinkirira, nararira n'ukuri, nararira muri iyo ntango, nari mbabaye, nari ndushe. Témoignage gato testimony ntoya gato nobwira abantu. Narashobora kuba noronka plus de 2 canke nohera kuri 1 million canke 2 million ya deal shoboye kuronka y'umusani runaka akama. Turabe anyibukije verse yatumye mera ukundi. Merci, bienvenue. Nashoboye kuronka Naomie deal ya 1 million ya 2 million, mugabo icanda ni kimwe, ni deal nakora, nategeza gukora ibintu by'amasekira music, ariko nabazwa n'ukuntu pourquoi 1 million ushobora kuzikoresha atanu kwezi kurahera, ugasanga umuyaga ukavuga ugasanga yakoresheje ibintazi nta mugambi wagize. Abantu bari bagira yuko meme 100,000 uri umuntu w'ubwenge urashobora gukora akadiri kaba yabaye, ejo uzokongereza uzugire 500,000 ugira iki. Cyumva atakintu wayakozemo, ari kugikirori, ari kuvuga ati ukibagira ati kondo 5 million isi yose ndayijugumiza ndakaze, urumva ati amadepense y'ibintu utakeneye, urumva amapense yanzamwe muri uyo mwanya, sinashobora kuronka umwanya wo kumeditati. Yego abariko baranyumviza bashaka kuvuga ati ibyo nibisanzwe ntiwagira mind. No, si kuvuga uko, ahubwo ni kubera jewe ntari bwatahure vy'ukuri ajya amahera ndonka nari nkwiye kuyakoresha iki, ni bande bayakeneye. Okay, nyimba batayakeneye canke nyimba vy'ukuri nanje ndayakeneye, ni igiki nokora kubera aya mahera ashobore kuzofasha ibindi. Rero narashoboye gutahura, narashoboye kubona yuko biruhisha, narashoboye kubona yuko nta buzima nabo buryoshye. That is the truth. Nibatubeshe, nibazotubeshe, ndasubiyemwe ati vyanka yuko
yuko byanka yuko aje imbere ya kamera ntavyo bivuze ntushobora kuja imbere ya kamera kuko twaramaze twese kwifata yuko ati kabaca Bana kabaca bantenga nivyo ntaco bitwaye ariko vyiganira Imana ubwira Imana ati Imana mbabarira umbwire ugira iki nukuri sinumva n'ikintu na kimwe afite nukubibwira Imana no kuvuga ati Imana ibi narabikoze kuko jewe ndiko ndavuga nk'ubu unye hogera nk'umuntu niganira gusa nkabwira ati ibiri muri Angelo yoshobora kuba yarakoze muri ico gihe ari muri ivyo bintu bizungura nyenye aragira nubwo akavuga nukuri nta muntu atagira ibintu yaciyemo umuntu atagira ibintu bikomeye mwese mwamufite ibintu bikomeye ariko nuko vyama birangira ati ashuka decide ati je byayo ndabivuyemo mugabo kwa kudesida udashikana ukadesida juste for fun ugasanga ejo wasubiye ati narahevye vyose ndambura agashambara ndambura iki n'abantu bose nagerageza ubu jewe sindiko ndakubesha ya naho si abasani baza ati ndagusavye dukorera idiri nkamubwira ntibikunda atukeneye amaranga nagutse ndamubwira nukuri ntibikunda mumbabarire sinye muri iyo nzira bwa mbere nabona umengo hasha ntihaze umusani akomeye agize iki ndiru mugabo ubunye nta umutima ntubimbwira ntubishoboza ntubwira iki vraiment afite harimo amahoro n'ahantu hambere ushobora kumva yuko utekanye n'ahantu hambere iyo uhamagara Imana ikakumva ikagutabara izo barakritika ati wewe ntaco ugiye kuvamwo wewe birahombye Angelo tuzi ntibigize iki me cinda cari wawo ndi nyene ahubwo savance gusumba intango narinduha narabari nango naryama naroti indoto ziteye ubwoba nka meme ndashobora kurota ati ndahantu nkabona nyene ibintu bitese ukabona ati bwaho ndi ibintu vyayimeze uko Imana ikagukeregereza bazi uramaze kubona iyo umuntu rero asenga cyane niryo banga abantu batazi bijya bintu byose udashoboye kubona Imana ishaka kubikwereka uretse ko Imana ishobora kukuburira iburira umugenzi wawe mugabe ikaburira wewe cyane ati go tell him to hell umubarira iki kintu je namaze nukuri sindiko ndavuga ati nukuri Imana nosaba gute umuntu uri kurankurikirana Imana izomenda kuroteza sivyo jewe ndamaze kubona abagenzi ndamaze kubarotera ndamaze kubona nukuri sindi umuntu watari sindiko ndiyemera mugabo ndamaze kurotera abantu ndavuga ati nukuri aho bigeze nico kintu nyene navuga yuko kuba imbere y'Imana bikugururira amaso bikakugururira amatwi ukabona izandi batariko barabona ukumva izandi batariko barumva gusa ikintu jewe nije muri no minsi mu buryo bimwe muharakeneye yuko umuntu atanga sacrifice cane ijambo rivuga ati twame twikorera imisaraba yacu buri munsi kubera ko biradusaba ko hari ivyo tumanza guheba nimba uri umuntu ushaka kuba imbere y'Imana ushaka kugenda nk'uko Imana ishaka hari ivyo Imana ikubwira guheba uraheba sometimes jewe hari aho nava ku murongo abantu bakibaza ati okay no jewe nanje narabishaka kuvugana n'abantu narabishaka but nkumva ijwi ry'Imana rirantegetse va ku murongo rero hari igihe bisaba yuko uheba bimwe je hari aho ushobora gusanga maybe aba friends barambye ati tugenda kandi nkumva ngo biza kuba biryoshe nobijam kandi nta bintu by'ibitera soni biza kuba bihari mugabo ijwi ry'Imana rikanyankira ati no Imana ikakubwira ati kuvugana n'abantu byose birashoboka rero no kumenya yuko gukorera Imana ni nko iyo ukorera ahantu muri enterprise muri company hehe barasama rules yabo barakubwira ati utegereza kuza wambaye uko kandi bishuka ngo uje wambaye kujya kundi ngo ubusa nabi iki no
it's just their rules. Kandi nukumenya yuko hariyo ma rules yagenewe umwe adakora ku yundi. Ego. Kuko Samson ntiheze. Amazina arancanga. Samson Imana ntiyamwemereye kumwa umushatsi. Niwe ni Samson. Ngabo twese turawu. Kandi wewe amaze kumwa kubera agiye kubwira ubundi aho ubushobozi bwiwe buri, acasanga inkomezi ziwe zose byagiye. Aho rero kuvuga yuko hariho abantu nabo Imana idusaba kugendana nabo. Rero iyo uri kurasenga Imana irakubwira ati ntuhe umwanya uno muntu. Je ndabizi hari aho Imana yambwira ati don't use social media, aho ndazivuze zose. If I try to break the rule, kutusanga hari ikintu kibi cagira kibi. But this is why God did not want me to use social media. But I remember sometimes nivyo ndiko ndavuga yuko Imana ishobora guha amaru umwe ntiyaha uyundi. I remember a time the voice of the Lord told me to not watch movies. Namaze maybe 6 months nubwo ari y'Imana ntayira, just because God told me to do not do so. There was a period that God told me to not sleep later than 8 p.m. Kandi bisigura ngo kuryama 9 p.m. kuryama 22h kuryama ni bibi. Just yuko gukurikira Imana niho yaso ukiba uciganza. Hirya ndirimbo bivuga ntunzwe na Yesu sinciganza. Urumva si wewe. No. Rero nukubimenya ukamenya ko gukurikira Imana apana kuja kubwira Imana God I'm going to do this. Hari vy'Imana byo gusaba guheba. Ndagusaba kandi nibije nyine ukunda gose. Bajye abantu babona bari close gose Imana ikagusaba ko ari buheba. Cyane gose. Rero nukumenya yuko icisha umuntu acabona umengo ngo guheba naka nacyo bitwa nta kintu na kimwehevye bya mugenzi wawe ujya mu best. Bon sindiho ndavuga abantu ntibace badufata ngo ni vy'urukundo n'ivyika. Rega ni vy'urukundo si mbe murazi ko urazi yuko ujya muntu ushobora kubukunda mukundana bon apana muri mariage kameme mwagize mariage Imana barayahezagiye kameme, ariko muracari muri copinage. Urazi yuko iyo uri kurasenga muntu w'Imana, iyo uri kurasenga ugasaba Imana ati vy'ukuri Imana uyu muntu vy'ukuri jewe ndashaka ufashe, jewe nshobora yego iyo mwahuriye ntaho nzi mushaka muri ko muradita muvugana mukundana ama message muranabonana murasohoka, ariko hari ibintu utaburasaba nturegera nturaba close n'Imana ati Imana fasha ushobore kubonana. Urazi yuko ushobora kubibona meme mu ndoto Imana ikabigucisha mwati ujya muntu siwe cyangwa ikakubwira ati ikaguca ko ntikwereke mu ndoto ugasanga burakeye ugasanga kwandika biraheze jewe nawe ukacugwara umutima ngo ameze kubera iki kacuko bitama ama motivation arondera muri YouTube ukagira iki ngo kubera ngo nafise amahera jamais Imana yagukiye yashatse kumushira ngaha kubakira ubundi mushasha. So nimugwara imitima nimuruhe nimukomereke cyane ngo kubera nakagiye ahubwo n'igicyura urakindi kizotuma Imana igufasha uzoshika kuwundi sister. Mu guheza nagomba kubasangiza ari ijambo ry'Imana rimaze iminsi ribira muri jewe ngeri muri Revelation. Gato twishire umuntu ngo yaguheba umuntu ataco mupfuye umukama yo bikunda ngumva oya tuyikeze Jomasi ntumuheba ngo ukabimwereka ko umuhevye wowe urasenga ati Imana fasha Imana rega nibonye si unamuheba niwe yicomora ugiye kubiraba neza bavuga uzamuhere umuhanuye incurindwi kumuhanura uzomuhanura vraiment mugabo numuheba naho ne kumuhanura meme inzo ncurindura narenze me
ari igihe yicomora wenyine urabona ko yicomoye. C'est ça. Naomie. Yeah. So hari ijambo ryanyigishije riri muri Revelations mu Kirundi. Revelations ni ivyahishuriwe Yohana igice ca 22 umurongo wa 13. Ndibaza niwo abantu benshi bazi I am the Alpha and Omega. Nivyo ndabivuge neza. 22:13 ndi Alpha na Omega, uwa mbere n'uwa nyuma, tanguriro n'iherezo. Just a quick message mbere ko duheza. Imana niyo tanguriro ry'ubuzima bwacu, ikongera ikaba iherezo ryacu. Ukubaho kwacu kugira tuvuke nako twari tuzi, kandi n'umunsi tuzopfira ko n'isaha tuzopfira ko ntayo tuzi. Mugabo hari iyo gap iri hagati yo kubaho no gupfa. Bisigura yuko izo both ends, the beginning and the last, nta ubasha tubifiseko. Ariko iyo gap iri hagati ya beginning and the end ni Imana yaduhaye. Yaraduhaye ubwenge bwo guhitamo neza. Ego Imana yashobora kubandanya itubera umufasha, mugabo yo nifise power on the beginning and the end. Nubwo wogira gute ntushobora kuyaga, mugabo iyo gap iri hagati ya beginning and the end ni yawe yo kugira good decisions, ukamenya ati iki ni kibi, iki ni cyiza, ukamenya amadecision ufata meza na mabi. Rero ntitwibagire ko Imana yaduhaye ububasha, nubwo ari ntango n'iherezo, we still have that gap between the beginning and the end that God gave us to make good decisions and to make sure that we do what we are called to do. So always remember your calling that God gave you. Mu byo ukora byose, ijambo ry'Imana mu Bikorine, igitabo cyambere cy'Abikorine umurongo igice cya 10 umurongo wa 31 rivuga ngo iyo mujye canke iyo muntu ivyo mukora byose mukore mu guhisha Imana icubahiro. Yeah. Rero let's make sure yuko ivyo dukora byose bihisha Imana icubahiro, kuko mugiye gusoma kandi mu musiguzi niho havuga yuko ibintu byose ari ubusa ataco bimaze. Byose atana kimwe kivuyemo, byose n'ubusa. Ubwenge n'ubusa, amafaranga n'ubusa, byose n'ubusa. Udafise Imana byose n'ubusa ntaco bimaze, kuko twese tuzopfa. We all know that we are all going to die, but some people are not dying because we have eternity life. Rero nukumenya yuko twese turashobora kubona nk'uko umengo dufise inzira imwe, mugabo the end is not the same. We might think that we have the same end, but we don't have the same destination. The destination for one may be the beginning of the other person's destiny. Rero twame twibuka yuko God is the center of everything. Twame dushira Imana imbere, nubwo hoba ibihuhusi ko bigenda, mugabo twubaka inzu yacu ku rutare, kuko ibihuhuta biraza nk'uko ijambo ry'Imana ribivuga. Nyuma ari ibihuhusi biraza, ibiki byose bikaza, mugabo kubera ko twubatse inzu yacu ku rutare ari ryo Yesu Kristo, ntaco bizotugira. Ariko ubatse inzu yiwe ku musenyi, umuyaga uraza, ibihuhusi bikaza, bigahera inzu yiwe isenyutse. Rero twame twibuka yuko Yesu niwe muzabibu, natwe turamashami. Uguma muri we, uwe niwe azokwama cane mu kubaho imisi yiwe yo kubaho kwiwe yose.
twagize umwanya utari muto. Just the first visitor in this muri ntuze let me say maybe episodes of behind the scenes. Tukagiranye the first guest, the best dancer we have in our country, Angelo. And the best. You're the best. According to me, no, after my sister, it's you. Yeah, David. Mugabo YouTube. Yeah. Afise ikintu kiri kashe muri wewe. So, moi aussi j'apprécie, murakoze cyane, mwakoze kubana natwe. Nabonye amakomantere yo twashoboye kwishura nayo tutashoboye muratutunga. Yeah. Duheza muri wait. Muri 7 minutes. 7. Okay. So ufite itavuga arahawe kaze. No kuri à l'aise atubaze vraiment. Guys, and make sure you're proud of being Burundian everywhere you go. I'm telling you guys. Nibaze yuko going to work with us everywhere. Amen. Nibaze yuko naho bazoshika hose meme iburayi iki. Apana yuko maze 2 ans, maze 3 ans, ngwewe ubahehe wavukiye. Ngoje navukiye nga wavukiye mu Burundi turabizi. Rero uzuravugisha ukuri muvuge neza ati tuba hariya nyene twavukiye rega ntaco bitwaye. Kuko ni Imana yahagushize twebwe kuba tukiringa tukiriki ntaco bidutwaye ni sawa turahema. Naho tuzogenda dushinga intati twe turabarundi twavuye mu Burundi. Kuko Imana niyo gushoboza, Imana niyo kugira iki. Ama deux messages nagira ntange gatoya sinshaka kubikira nkunda abantu bari basanzwe bafise nk'izo mind. Nashaka kubishura ku kantu ati uno munsi urashaka kwa muri kuravuga ati miss yose ngo sha ngo nakaragiye hanze ngo je sindagenda nakaratoye green card je sindayitora nakaragize kiniki je sindagenda. No, hari impamvu utaragenda. Imana igumye gukingira byinshi cyane. Imana irikira kurinda ibyo byose. Umunsi wawugeze ari abantu bacavuga ngo umunsi wangu vyera vy'umunsi wawugeze. Yes, c'est ça, bivana na relation ufitaniye n'Imana. Utabisaba, utayishimira, udasiba, utayikomeza, ntishaka kugukomeza nayo nivuga ati wewe uragira umunsi uzotahura ko mbaho canke ntari naje nzogushoboza. Pana yuko twama tumonya dutunze ukaca wibuka Imana hamugaba hari ikintu ibiri ukaca usubira kubira. Aussi abandi video gatoya I'm going to bring something. I'm still ntaco. Aussi nagira nongereza ikintu gitoya ku bantu bama bavuga ati nukuri ndarushe simbona imigambi yanje iri kiragenda namande poza kugira ndo nk'akazi baranse namangerageza kugira ujya naka maybe ambone basi abariko yo mpamagara ngo dukorane byaranse kuri ntukiganyire ntubabare ntugire iki twabifite. Gerageza uzurasaba Imana, gerageza uzurasenga, gerageza uzuraca bugufi wiyumvira ati nibiki bitagenda neza kuri kenshi uzorabe bantumwe nyimbo no musi ukihema nyimbo no musi ushoboye gushikana wararengeje mu ma 20 waraduze mu 30 ukabura igihema wewe vraiment no munsi cha wiyumvira ati rega baje banyeshuri twiganye banciye ko bapfuye abandi batakiriho abandi umengo bon sinzi kwereka ivyo no musi nkema sikubera igihangange sikubera muhiri wanyu mushobora kuba mutunze. No, n'ubuntu bw'Imana rero iraguha amashance yose yamigerageza misi yo kwamikubwira ati ingo mugabo we ntushaka kubibona kukuvuga ati je ndakora akazi k'amahera k'iki ejo niwakava kugenda. Saba Imana iguhe inkomezi, saba Imana ikongereze, saba Imana ikwereka ivyo bitaboneka. Apana kwama wishinga ngo no musi nkorera miliyoni nkorera amajana. Ayo mahera uzoyasiga aveho nyene wowe wibagirwe ariko uri kumwe n'Imana wozosubira ubeho wa wundi tuzi iki wambaye ikanzu yera. So Imana yego turabashimira
cyane mu minota 3 Naomie twashoboye kubona amakomantere naho bamwe batinye Pascal ntangorane wakoze kuza murakoze Mutoni Dieudonné merci abanye natwe Jama merci KB merci aussi icyo kibazo KB abajije sinibaza ko gishoye kwishika ubunyene naho mambabarire wakibonye Naomie ntacyo bitwaye oya nta nakimwe. For those who are proud to be Burundians, guys. Everywhere we go, guys. Woo! Yes. Thank you. Brace up, Burundi. Yeah. Yakoze cyane ndagerageza zura kora cyane ku mutima, bro. Yeah. Ku mutima. Umurundi kabisa aho uri twese tuvuga ati turabarundi turashimye. Yego. Yeah. Mudusigurire hajye umuntu iyo yiyahuye umunsi ugeze nta buhinga na bumwe ndabizi ko ivyo bintu byo mazi so cyonzi gusa nuko kwiyahura ari icyaha. Jite merci kwiyahura ni icyaha wiyahura kubera iki wiyahura. Amen amen ayebona wimane ngo umugisha amen amen. Naomie tezera bakunzi ba kwikarata Abarundi, all those who are proud to be Burundians, in the comments, please post the flag. We're getting the comments, guys. The flag. Yes. If you are proud, make sure to do it and start making sure that we put our country on the map. Ndabashimiye cyane aussi. Ino weekend irangiza November tugiye kwinjira muri December ibintu bizoba vyoroshe ko turangiza umwaka ariko ndabifurije kuroranirwa ndabifurije kubaho munsi gusenga ejo ni dimanche abo bikundira muzoshobora ego ati muzododore nta uzobankira kwinjira rero the comments I like those comments. Thank you no give time for the comments. Thank you so much. Move my chair kwanza. Nutambenda gusa. Nutambe. Oh yeah. Yes guys. Nakumatea dichihe. Nazibo. I want those comments guys. Thank you. Those comments. Murakoze. Merci Dieudonné. Yes guys. Tuzakuraba. Don't forget the country and this always goes together guys, together for life. So tawashimiye gosh droppings. Yes, so let's go. Make sure to take that screenshot for me. I got you. Yeah. So turahejeje. Mbona umengo hari ikibazo cyane. Yeah. Iki kiyamucishura. Nucishura rero ngaho ubonetse ntaka. Iki it's just a comment. South Africa, yes, it's an amazing country and a lot of prejudice, but I found that is what there is country that I can love my country Burundi. No, merci beaucoup. Angelo rio rashaje. Dashaje rero niko vuze. Murakoze cyane twize. Guys, reka duheze. This was amazing. I'm really happy. Naomie, remember to save the video. I don't know. Remember to save the video. Sure. Peace. Rero mwese Imana ibahezagire twabakunda cyane kandi cyo bwanje hari ico nize ndazi neza ko hari nico Angelo yize kandi ndazi neza n'abandi mwatubwiye byinshi cyane. Arsene merci mwagize neza.
turabashimiye ego mwese Imana ibahezagire batuzigamire uwo muntu aca ubunini. Be blessed. Okay. Yarari ngangirango. Imana ibahezagire mwondanye gushira igihugu canyu mu masengesho, turabakunda cyane kandi Imana ishishikare bahezagira mu maja no mu maza nkuko Angelo yabivuze. Guys, ejo ni dimanche kuja gusenga, go pray, go praise, yeah, and let's glorify God for his good work. Guys, for all those who love me, ntaribagira nawo ntaribagira gato nukuri inshallah nayo ikomito wasinzi impamvu ya un petit secret nashaka kwiganiza abantu kubo bikundira mugabo abantu badakunda gukesha kameme bon nibaze yuko twese twaramenyereye hari abantu baryama bukeye hari abantu baryama amajoro nibaze yuko mugerageje kuza muraruka bikwiye prayer ya mbere nabonye iryoshe ko bizokundira ndabasavye gusenga kwa mbere nabonye kuryoshe muzoze muragerageza mushiramwe amaheve yanyu je sais pas imbari samnane kwaze zijoro muze mubyuka musenga mushima Imana kuko ivyo nivyagukundira ndazi ko bigukundira kuba fisa aba diaspora canke abaki murashaka kuvyuka mukimuga telefone abantu bari kure ugasanga byose mwijoro mugabo ukibagira gushima Imana mugabo amasengesho novuga amasengesho yose arakomeye mugabo ajyayo mwijoro mu gihe abantu bose basinziriye fata kanya uvyuke ushima Imana ugeti Imana urakoze Imana izokora ibintu byinshi cyane wenyine udashoboye kuba wabonye so muze muragerageza guha umwanya wanyu Imana musenge bishobotse. Merci for those thank you who love me. For those who love me, tomorrow is my mom's birthday, guys. Really? It's my mom's birthday. Happy birthday to you, Naomie. Not me. I'm saying my mom. Your mom? Yeah. Yes. Posting yes, guys. Show her love. That's the biggest gift I have. Araduha ama speech, araduha ibintu biryoshe cyane nukuri. Shaka kumuva ko jewe namambona ama message yiwe namambona manani yiwe aturungikira ubutumwa bwiza no namandaba isi yose cyane.